Bana b'Imana turabandanya. Iyi audio twayihagaritse tugeze kundu twariko turasigura ibijanye n'ibishusho kundwi kandi kumbure hari impamvu nyene umukama ariko yabishatse kuko byaciye bituma inja muri Bibiliya kurondera isiguro zihagije. Rero twari ku karongo kwindwi tuwibukanye turi kw'Izaburi ya 97 ku karongo kindwi aho havuga ngo abo bose bakorera ibishusho bibaje barakamaramara kuko bishimira Imana ataco zimaze, imana zose zikubite ibipfukamiro imbere yiwe. Batubwira ati abo bose bishimira ibishushanyo bibazira ibishushanyo bakavyikubita imbere ngo barakamaramara kuko bishimira Imana ataco zimaze. Mu byukuri Imana hari Imana, izo mana z'ibishushanyo abantu bibazira mu byukuri ntacyo zimaze. Twibukanije rero Nabukondonozori murazi ko yarafise cya gishusho yari yarabaje, ari igishusho yari yarabaje mu nzahabu, arategeka ko bazoza barakigisenga ibintu nk'ibyo, ariko Meshake, Abudinego na bagenzi be na Daniyeli banka kugisenga. Abantu bose bakakikubita imbere. Nyimba warasomye sinibuka icyo gitabo muri Daniyeli, usomye Daniyeli niho usigukirwa neza ibijanye n'ibyo bishusho. Nabukondonozori akumva ko igishusho yibaziye yakigihaye n'izina nicyo mana yiwe, ntabwo ari kubaha Imana yo mu ijuru. Ariko abari bamaze gutahura Imana ntibabyumva, nkuko na jewe Zipora atamuntu yombwira ngo yakoze ifoto canke yabagishushanyo cy'umuntu akomeye runaka tugende tuze turashima ko yari umuntu mwiza yaduhaye ibicanke azoduha ibi, ari igishusho yibaziye. Utandukanye rero ishusho ya Bikira Mariya, utandukanye ishusho ya Yezu n'iya Yozefu canke zya shusho z'aberanda babaye mw'isi barabayeho. Ariko ijya mana ya Nabukondonozori ni ikintu yavuze ati inzahabu ndumukire ndanezerewe, ngomba kubaza ishusho mu nzahabu, gukora ishusho nziza mu nzahabu. Hanyuma kandi murazi yarakoze n'iyindi yitwa, hari n'ikindi yari yarakoze iyitwa Beli. Imwe baza baragaburira Daniyeli yarakavuga ati mwami barakubesha bijya byo kurya bijya bajya basuku ba Beli, ntabwo Beli ijya si Imana, si ikintu kijya. Umwami mu mutwe wiwe yari yarishizemo ko Beli kijya. Rero reka tubanze dusome kandi muri Samueli wa mbere aho nababwiye ati twosigukirwa neza. Usibye ko ndasoma hari ahantu twohagarara ko hanyuma tukabandanya. Muri Samueli wa mbere ku kigabane cyaho cya 6 haravuga ijambo ry'umutwe riravuga ngo Abafilisti basubiza isanduku ry'Imana. Abafilisti basubiza isanduku ry'Imana, isanduku ry'isezerano n'ubu ririmo ajya amabwirizwa 10. Rero twumve ingene ryasubizwe ni n'amategeko bari bahawe kugira Imana irabe byiza abo Bafilisti bari baratwaye iyo sanduku y'Imana. Turahera no ku karongo ka mbere tugeze ku ka 6 canke kindwi, haravuga ngo isanduku ry'umukama ryamaze mu ntara y'Abafilisti amezi 7. Bavuga ati isanduku ry'Imana ryamaze mu Bafilisti imyaka 7 bararinyaze. Abafilisti batabaza abahereza nkuka n'abapfumu bavuga bati ngo Abafilisti batabaje abahereza nkuka ni abapadiri canke se abapasteri canke abasehe bajya basoma misa nyimba ari gusoma misa canke bajya basengesha abandi. Abahereza nkuka
kubera iryo sanduku niwaja ku kigabane cya gatanu n'icya kane ubona ingene vyagenze kugira isanduku ry'Imana rigende mu Bafilisiti, ariko rigiyeyo nta mahoro barose, kwabaye ugupfa bategwa n'ibibyimba birabica, baja ku rugamba bakicwa. Dukurikirane isanduku ry'Umukama turigire gute? Bantu b'Abafilisiti bagiye guhanuza abahereza mwuka n'abahanuzi mbere n'abapfumu, baravuga ati none iri sanduku ry'Imana ryabo, iri sanduku ry'Umukama, iri sanduku ry'Imana turigire gute? Turishire hehe ko bagiye ibisiga? Nimutumenyeshe ukuntu tworirungika mu kibanza cyaryo. Bariko baratakamba basaba abo bahereza mwuka abari bo bose nibaraba uko babigenza, batanga umugambi ukuntu iryo sanduku ryosubizwa muri bene ryo mu Banyisirayeli. Gatatu, aho Imana mbega yarishaka mu kibanza cyaryo. Gatatu, bababwira bati nimwarungika isanduku ry'Imana ry'Isirayeli, ntimuze muri barungikire rigaragara, ngo ntimuze muri barungikire rigaragara, muzotegerezwa kurirungikana imperezwa y'iciro. Aha bana b'Imana tuhategere neza amajambo bababwiye y'imperezwa y'iciro yo guhonga Imana kugira iryo sanduku risubire aho ryari biri. Reka twumve rero icyo bagomba gukora. Gutyo muzokira kandi muzoca mumenya igituma ikiganza c'Imana kitabatezurako. Ngo bazoca bamenya igituma ikiganza cy'Imana kitabatezurako. Kane, nabo bavuga bati mbega twotanga iciro nyabaki ngo turibarungikire? Ngo botanga iciro nyabaki kugira bari barungikire? Bavuga bati mukurikije igitigiri c'abatware b'Abafilisiti, mwotanga ibishusho 5 by'ibihute bikozwe mu nzahabu n'imbeba 5 zikozwe mu nzahabu. Imana yo mu ijuru iduhe gutahura cyane. Mwumvise abana b'Imana bagomba gufata ibihute kuko bari bagwara ibihute bikabica. Gufata ibihute bikozwe mu nzahabu, bafashe inzahabu nziza bakazicuramo ibihute, ibintu bimeze nk'ibyo bibyimba by'ibihute bagwara. Bagafata inzahabu nziza bagacura imbeba, kuko imbeba arizo zabatera zikabarya, zikabarira imirima, zikabarira mu nzu, zikabarira ibyo kurya byo mu nzu. Bacure mu nzahabu, atarukuza kubumbabumba ibyondo. Kuko ari ikiza kimwe cyateye mwese kigatera n'abakuru banyu. Ngo kubera icyo kiza cyari cyarabateye Abafilisiti bose n'abategetsi babo n'abakurambere babo, babigenze gute? Bacure icyo gishusho cy'igihute n'icyo gishusho cy'imbeba. Tukirahaga nshuti yanje, nimba ibyo bintu byari byarateye abo bantu, byasabye ko barinda gukora ibyo bihute n'ibyo n'izo mbeba. Wumva koko Imana yari ikwiye kunezererwa ibyo bihute cyangwa izo mbeba? Ariko niko byagenze, Bibiliya niyo ibivuga. Gatanu, muzokora ibishusho by'ibihute byanyu n'ibishusho by'imbeba zanyu biriko biratikiza igihugu. Ngo izo mbeba zabatikiza n'ibyo bihute byabatikiza baba ari byo bakora. None kuba Abakatolike bakora ishusho ya Bikira Mariya n'ugupinga
akiga ukungana iki, akamenya ati hajya muri rujya rusengero, rujya rusengero ruri ku ishusho ya Bikira Mariya ni y'abagatolika. Kubera iki mumenya ko ari ishusho ya Bikira Mariya iriko? Ikibazo murantunga nuko wowe ndiko ndabwira tubyumva kimwe, kandi Imana ngira numvirizwa nabo madini yose. Rero uraha mugenza wasigukirwa ibi bintu, yumve ko abagatolika atamana twebwe twabaje dusenga twikwita imbere ngo niyo mana yacu, ntayihari, ntayo. Ntabwo abagatolika twikubita imbere y'ibishusho ngo ni mana yacu, oya. Twebwe dufise ishusho ya Bikira Mariya n'iya Yesu, barabayeho. Yozefu yarabayeho, ntawe utazi Yozefu. Uwari we wese abonye ishusho mu rusengero rw'abagatolika canke babandi bagenda kuvizitinga ngo hari igishusho ngo cya Yozefu ngo ataruye, ego Yozefu yarabayeho. Ariko tugiye gusenga Imana, ntabwo tugiye gusenga Yozefu canke Bikira Mariya, tugiye gusenga Imana mugabo kubera tuzi icyo Yozefu yamaze na Bikira Mariya, niyo mpamvu habona ajya amashusho. Ariko si Imana abakatolika bacuze ngo urumva ngo Imana ngo tuyihe n'izina. Izina abakatolika baba barahaye ikigwamana niyi ntarihari. Dufise Bikira Mariya na Yozefu n'aberanda babaye mw'isi, ni wagenda na Mugongo uzohasanga amashusho y'abamaratiri b'Ibuganda kuko barabayeho. Ariko ntabwo uyu munsi mu Burundi bovuga ati abarundi reka twibazire ishusho tuyimike, tuvuga ati iyi niyo mana y'abarundi, abarundi bose bagomba kuyikubita imbere nka kumwe na Bukondonozori yari yaragize akabaza igishusho mu nzahabu, akavuga ko icyo gishusho ari cyo mana yabo bagomba kugisenga, mugabo ba Meshake bakanka kukikubita imbere. Dutandukanye rero, kubera hariho n'abantu twama tuganira bariko barambira ngo ngo twagukunda kwe, ngo uvuga ubutumwa buneza, nguri n'ingabirano, ngo ariko ingabirano zawe ngo ukwiye kuzijana mu bayirokore, ngo nukwiye kugumura umukatolika. Nasigurira abantu erega Imana yantoreye muri katolika. Muri katolike hariho abantu bemera Imana kandi babonekerwa. Tinone Bikira Mariya ntiyanabonekera abantu b'abakatolike, hakaza n'abaporona bo mu madini atandukanye bakamubona bakagenda bagashinga intahe. Rero bana b'Imana ntitukarabe idini ry'umuntu ngo turiko turaraba idini ry'umuntu ngo biduhangayikishe. Icyakora waramenye ko ari idini ritariko rirajana abantu mu ijuru, wobwira umuntu. Ariko banzurabe neza se koko n'umuntu ntasenga by'ukuri, kubera amadini yarabaye menshi, amwe arayobeza ayandi akabagororotse. Mugabo zawo kandi wongera wiyumvira mbega idini ryatangwa hamwe isi nirihe, mbega amadini yakurikiranye gute, uze wihe basihangiro ry'amadini atanu yatanguye ubwa mbere cyangwa amadini 10, ucukaontorora amadini ariko aradukubu. Mbega ayo madini niyo yukuri koko yazanye Imana akazana umuriro gusumba amadini ba Petero na ba Yohani na ba Paulo batanguje Eklezia za Efezi n'ahandi. Rero inshuti zanje ntitukabipfe. Rero ibihute murumva rero ibishusho Imana yanka nibajya babazi ibishusho bakabyita Imana nyene ko ari zo mana. Nka kujya anya n'abantu babumba utuntu canke babumba ibintu, nka kujya no kumarimbi usanga abantu babumbye canke bakajana bijya by'ibitoyizi bagashira kwirimbi ukuntu, canke bagacapa umuntu wabo bakagenda bakamushira kwirimbi ukuntu. Rero bijya nibyo Imana yanka. Kandi kwirimbi ushobora kuhasanga ishusho ya Bikira Mariya ikwereka kwa umukatolike, ariko ntabwo ari
usanga biratandukanye n'izo shusho abandi baba bariko baravuga. Raba rero wiyumvire neza, kuko niwaza kuvuga ngo abagatolika baracapa abamarayika n'iki ku isanduku y'isezerano ry'Imana, Imana yo nyene niyo yavuze ati ku isanduku ryanzu urahashira abakerubini, urahashira abamarayika. Niwaba warakurikiranye isanduku y'isezerano y'Imana uko ryari rikoze n'ingene ibyage rimeze, uzosanga riri mwaje amabwirizwa 10, uzosanga ari nayo twovuga ati isanduku y'isezerano ry'Imana, twovuga Bikira Mariya uko nawe yibungenze Yezu. Tubandanye, muheze muninahaze Imana y'Isirayeli, babaha itegeko rero nibamara kugira ibyo bihute n'izo mbeba ko bazoheza bakaninahaza Imana ya Isirayeli. Kumbure izobakurako ikiganza cayo cari kibabangamiye, igikure ku mana zanyu no ku gihugu canyu. Ngo urumva n'Imana zabo zari zibangamiwe, hanyuma Imana ngo izoheza ibarabe neza nibamara gukora ibyo. Ibisigaye mwozobandanya mubandanye, muzoza gusanga n'ukuntu nyene babikoze n'ingene babishoreye n'ingene ibyo bishusho by'ibihute byagiye nubaha iryo sanduku ry'Imana riri n'ibyo bihute nizo mbeba, ibyo bishusho niho biri. Bana b'Imana rero tuze turatahura, kuko hari abandi basoma Bibiliya bakazana iyindi mirongo yotuma bumva ko Bibiliya bishusho by'abagatolika ni bibi, Bibiliya ibi nibi, nibasigura ibi bintu, kuko hari n'abandi nagiye ndabisigura birabatangaza, ariko nuko bimeze. Reka rero tubandanye hahandi twari hatumye twinjira aha, ariho twari twagejeje ejo. Murumva ko twari ko dusigura ku karongo k'indwi, aho twari twabonye ngo abo bose bakorera ibishusho bibaje barakamaramara, kuko bishimira Imana taco zimaze, Imana zose zikubita ibipfukamiro imbere yiwe. Muribuka na Beri ko yahora yikubita imbere ibintu nk'ibyo. No odiri kwihuta, abazobishaka tuzongera tubigaruke ko tubinonosora uko kugira dutahure. 8 rero haravuga ngo Siyoni yarabyumvise iranezerwa, abakobwa bo mu Buyuda barahimbagwa kubera ingingo zawe Mukama. 9 nkako wewe Mukama uri udasumbwa kw'isi yose, urarengeye cyane imana zose. Bana b'Imana, ngo nkako Mukama uri udasumbwa kw'isi yose, ngurarengeye cyane imana zose. Zijya mana zose rero abantu bakora canke bavuga, Imana yacu yo mwijuru irazirengeye. Rero twebwe Imana yacu yo mwijuru niyo yaduhaye Bikira Mariya, Imana yacu yo mwijuru niyo yaduhaye Yozefu. Rero mwumve ko amashusho ya Bikira Mariya, amashusho ya Yozefu, amashusho y'aberanda bajya bapfiriye Imana tuzi. Hariho nk'ishusho ya yujaye Ntwaritewe muri Kongo barashe kubera yase kwemera kuza gushingiranwa n'umukomanda wo muri Kongo. Yarabayeho we w'amafoto yiwe n'ubu barayafise. Hari haberanda mumenya abantu bishwe koko, hari abantu bagiye bicwa ngaha mw'isi, n'ubutamukatolika akavuga ati yo kweri ujya muntu yarumweranda muganira ngo yarumweranda. Urumva rero nyimba harabayeho umweranda runaka, bakamenya ko yari karaza kuvuga ubutumwa ahantu, bakamubwira ati udashize Bibiliya hasi turakwica. Kavuga ati sishobora gushira hasi Bibiliya kuko jewe nkorera Imana kandi mpagaze neza, bakamwica ari karazirike. Uwo n'umweranda. Iyo foto rero kuyishira mu rusengero cyane kuyishira ahariho hose abantu basengera, bakavuga ati uyu turamwibuka yarabaye intwari, sinumva ko ari icyaha kirimo. 10 avuga ngo mwebwe mukunda Umukama ni mwange ikibi, ngo twebwe dukunda Umukama twange ikibi.
ntitubakunde rero ikibi, twanke ikibi, twanke ubutinganyi, twanke gukuramo inda, twanke guhohotera abagenzi bacu, twanke guhindura urukoba rwacu. Abantu benshi muri iki gihe baramaze kwigaya, barigaye umushatsi barawuhinduye, barabonye ko Imana itabahaye umushatsi mwiza. Inzara barabonye ko Imana yaduhaye si nziza, baramaze kuzigaya izabo iyo biba ari byo bagira baba bazinogobora neza neza bagashira ku izindi. Twaramaze kwigaya, twaritoboye kunda, twaritoboye amazuru, twaritoboye bijya ibyo bwoko bwose kubera. Ariko ngira kwitobora aho byo ba, ariko witoborera iki? Twaramaze kwigaya uko Imana yaturemye, twaragaye mu maso yacu ko dusa, twironderera ibifu byo gushyiramo. Kandi Bibiliya iravuga ati isiga utuvuta neza winogerereze. Mugabo uho kugira wisiga utuvuta uyora ibifu ugahomako neza ugasigara umengura agakoko. Nukuri ndazi ko mvuze aha abantu mu nyama. Nukuri iyo umuntu yafasha akisiga bijya bintu agakubita ko nazango, nukuri utamenga ni igikoko pe, umenga na gakoko cyangwa umenga ni igikoko. None nk'ubupfuye wari wagiye mu kirori wigize bijya bintu ugapfuba ibyo bintu bikuriko, ubu koko niwarenguka imbere y'Imana irakumenya, kubera ko nukuri. Kandi ibindi ko ndavuga nukuri, hari igihe uhura n'uwo muntu yabyigize ukamuyoberwa, kwibwira ukamuyoberwa. None uyobe uwo muntu, Imana wumva Imana yo kumenya. Rero sinzi impamvu turi kwamo, kandi uko umuntu aba yimerereye Imana yaramuremye. Umuntu turi beza pe. Njewe kera nkishira ku bintu nasanze Imana tubabarire cyane. Reka twibandanirize. Mwebwe mukunda Umukama nimwanke ikibi, twanke ikibi. Azigama imitima y'abayoboke biwe. Imana izigama umutima w'umuyoboke wiwe, akabakura mu byara by'ababisha. Imana igakura umuyoboke wiwe mu bwicanyi, aho bariko baricana Imana ikagukurayo. Bagira baguhesuma Imana ikagukurayo, bagira bagukorera ikibi runaka Imana ikagutabara. Ariko Imana izogutabara kweri uri wagiye mu butinganyi kweri, uri kuragira ibisabye Imana. Kandi hariho abatinganyi usanga bavuga ngo nanjye ngo ndabirimo ntabishaka ngo Imana izabinkuremo. Ariko aravuga uko Imana iramwumva, yibona koko abivuga n'umutima wo kwipfuza kubivamo, Imana imukurayo. Cyane ngo nkora uburaya ntabishaka ngo nukuburi ko ngira ati Imana itaburi kubigenza izabinkuremo. Imana irabyuka. Icyo nkundira Imana yumva ningoga cyane, kuko Imana yoyo iyo uri kuridagadurira irakwihorera gusa. Ariko yibona mu mutima wawe hari ibyo ukora udashaka kubera ingorane cyane, mugabo uvuga uti Mana wontabara, Imana iragutabara ikakuvanayo. 11 umuco waratamanzuriye intungane. Haleluya, amen. Akanyamuneza kuzura abo umutima ugororotse. Umuco utamanzurira ku bantu b'intungane, akanyamuneza kakuzura ku bantu b'imitima igororotse. Buriya nta muntu numwe atagendana imibabaro, ariko iyo wamaze kwibera mu Mana imibabaro iraza ukayigwiza n'ubusa. Mu by'ukuri nkanje aho ngeze ubu hari ibintu byinshi biba bimbabaza nkatunura, kuko hari ibintu mbamo n'umenga biriko biragenda neza, muganga nkasanga Satani yabyitambitsemo. Nkavuga Mana ibintu bikikwe, muganga nkavuga nirazima Satani ntinezerewe yuko iki kintu cyanje cyari kugenda neza kugira nkore ikiza uku cyangwa nkorera ikizuwo. Satani ntiyari kwemera ko ibintu byanje biduga kugira ntera intambwe yo kugirira ikiza Imana inezerwe, canke n'abandi bantu ndabakorera ikiza banezerwe. Mugabo
kubera ko namaze kwemera Imana, nzi urukundo Imana inkunda, nzi ko Imana ibona ingene mpagaze, ndanezerwa nkamenya ati uru rugamba si urwanje n'urwa Papa Yezu. Ego kuko Yezu arantabara byinshi, mba mbona byarenze inkombe, byarenze mbwa nkisanga byagarutse ukuntu je ntari niteze. Haleluya, amen. Niyo mpamvu abantu twemeye Imana, imibabaro ibinezereza twiberemo nyene tuvuga tuti ibi ejo bizoca bizohera. 12 nimunezerwe mu Mukama mwebwe ntungane, mumushemeze mu kwibuka ubweranda bwiwe. Nimunezerwe mu Mukama mwebwe ntungane, mumushemeze mu kwibuka ubweranda bw'Imana, kuko bana b'Imana kuba Imana ari nyeranda ni iby'agaciro gakomeye cyane, kubera abigira ibihangange bazokoroka nawe uzoduzwa. Yezu yatubwiye Lazaro n'umutunzi. Abatunzi naho tunga, naho wosaduka, naho Satani yoguha ibihumbi n'ibihunguruka, hageze umunsi urapfa. N'umwora arapfa cyangwa utaha hamiryisi ariko akaja mu ijuru. Wa undi yamenetse asubira, yewe yaragwaye baramujanye kumuvuza akomeye, ariko yarapfuye arapfa. Rero bana b'Imana ndagusaba nshuti yanjye nyumvirije, ntituze tuburane mu ijuru. Nukuri ntuze wite ku byinshi cyane, imbere ya byose uze wite ku by'ijuru, kuko niho tuzobaho umunezero utazoshira. Umukama Imana bahezagire cyane, mwarahezagiwe n'Imana. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Turagusenga Yezu, turakuninahaza. Yawe